umva ukuri menya neza Daniyeli igice cyawo cya kabiri. Muri Daniyeli igice cyawo cya kabiri tubona Nebukadineza yarose arota ikintu kimeze nk'umuntu ariko ntiyagisobanukirwa, bituma ahamagara Daniyeli kugira amusobanurire ico kintu. Nico tugiye kwigana, umva ukuri. Yarose ikintu gisa n'umuntu, umutwe wari inzahabu, igikiriza vyari feza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge cari kivange c'ivyuma n'ibumba. Maze abona akabuye kavuye iburasirazuba kaza kikubita kuri vya birenge, kirajanjagurika ca gishushanyo yarose, kiramenagurika cose. Noneho kakabuye ngo karakura ndetse gahinduka umusozi muniniya ukwira isi yose. Ivyo Nebukadineza yarose hari ico bishatse gusobanura. Imana yari igiye kumwereka amabanga y'ibizoba uhereye kuri we gushitsa kuza kumukiza wacu. Niyo mpamvu wiga ubuhanuzi, umenya amateka y'abami bo mw'isi ndetse ugashikama, bikagutuma wizera bitewe nuko umenya ibyagiye bikurikirana n'ibihari n'ibizoba. Daniyeli igice cyawo cya kabiri umurongo waho wa 29 haranditse ngo, nuko ivyawe mugenzi, ivyiyumviro vyaje uri kukigwa vy'ibizoba mu gihe kizoza, ihishura amabanga niyikumenyesheje ibizoba. Ihishura amabanga imumenyesheje ibizoba. Imana yagiriye amahirwe Nebukadineza imwereka ibizoba. Uwo mutwe w'inzahabu yari ubwami bwiwe nyene, ubwami bw'abakarudaya. Kubakurikirana ubwo buhanuzi bwatwawe n'abantu batandukanye n'abami batandukanye, harimo uwo Nebukadineza, hariho na se wiwe yitwa Nabuporasari wa kabiri, hakabaho n'uwundi yitwa Berushaza ariwe yaswe iyo ngoma, ariwe yitwa Baltazar. Ni empire, iyo empire yitwa empire babylonien, niyo yatanguye mwaka wa 605 urangira mwaka wa 539 imbere ya Kirisito canke avant Jésus Christ. Nyuma yaho bwakuyeho n'ubwami bw'abamedi n'abaperesi. N'ubwami butari bunganye gukomera n'ubwo bwami bwa Nebukadineza, haba mu butunzi, haba no mu bigwanisho ndetse no mu ntambara. Ntabwo bwari bukomeye nk'ubwo bwami. Nibwo bwami bw'abamedi n'abaperesi bwatangwa mu mwaka wa 539 buza kurangira mu mwaka wa 631. Nibwo bugereranywa n'ifeza. Nyuma yaho hakurikiye ubundi bwami bwa gatatu, aribwo bwami bwitwa ubw'abagiriki canke empire grec. Nibwo bwari buyobowe n'umusore yitwa Alexandre le Grand, azwi mu mateka cyane. Niho ubwo bwami bwari bukomeye, bwari bubangutse cyane nkuko tuzogenda tubwigana. Bwatanga mu mwaka wa 331 buza kurangiza mu mwaka wa 168 bukuweho n'ubwami bw'abaroma. Niyo mpamvu Yesu yavukiye mu bwami bw'abaroma n'abandi n'izindi ntumwa zose zari muri ubwo bwami, kuko nibwo bwari butwaye isi yose. Muri Luka 2 muzosanga ko Yesu yagiye kwiyandikisha ku itegeko rya ry'umu empereur canke Kaisari Augusito canke empereur Auguste, uwo niwe yatwara muri ico gihe. Noneho bwatangwe mu mwaka wa 568 buriho gushika kino gihe. Niyo mpamvu empire ya nyuma yitwa empire Rome. Nibwo turimwo, nibwo buyoboye isi, ariko bwahinduye amashusho atandukanye ngo tuzokomeza tuvyiga, kuko bwagiye buhindura amashusho kuva mu mwaka wa 168 kugeza mu mwaka imbere ya Kirisito avant Jésus Christ, kugeza mu mwaka wa 476 inyuma ya Kirisito, yari empire Rome paye. Bwari ubwami bw'abaroma ariko bw'igipagani. Ariko kuva mu mwaka wa 538 tuzogenda tubibona imbere gushika kino gihe. Ubu hari yindi empire Rome ariko iri politico religieux. Niyo mpamvu kuva ico gihe nta bundi bwami butwaye isi kuva mu mwaka wa 168 kugeza kino gihe. Ubwo bwami n'ubwami bwa Roma. Niyo mpamvu inyuma yaho haje akabuye kavuye iburasirazuba kikubita kuri vya birenge, karamenagura ca gishushanyo cose. Ubwo bwami muri Daniyeli gice ca kabiri umurongo wa 44 hatwereka icarico ngo n'ubutumwa bwiza, ngo nkuko wabonye ngo handitse amajambo akomeye aho bavuze ngo ako kabuye ngo ku ngoma zabo bami ngo Imana izohagurutsa ubundi bwami. Ubwo bwami nibwo buzosenyura amami yose ahari. Nibwo butumwa bwiza bw'ubwami dusoma muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 14, aho handitse ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzosabwa kubwirizwa isi yose, bube ikimenyetso n'icabona ku mahanga yose, maze umuhero w'isi uzocuza. Ubu butumwa bwiza muriko murakurikirana muri bino biganiro nibwo buvuzwe muri ico gihe, nibwo bugereranya na kajya kabuye, nibwo buhari busabwa kubwirizwa isi yose, maze Yesu agaruke. Umva ukuri.